isi yacu nziza utike kuri izo ngeso mbi. aha yeah turera abana bacu neza nimureke uburyarya. ejo tuzavuga iki imbere y'Imana. jewe nitwa Japhet Rogentin Ndayishimiye nkaba ndongoye ikinyamakuru citwa Amahoro Iwacu. Amahoro Iwacu ni ikinyamakuru kimaze imyaka irenga 30 gikora hano mu gihugu c'u Burundi, ariko muri ino misi kikaba gishira inguvu kuco bita bibliothèque humaine, no kuvuga inararibonye zimaze kugera mu zabukuru, mbega abarundi batari bazi, abantu bagize ico bamara mu gihugu. Uno musi rero twabagendeye kugira ngo dushobore kumenya vyinshi ku muririmvyi kabuhariwe abarundi benshi batazi batibuka, ariko igihugu c'u Burundi kizi nko muririmvyi muri kahise yoba yarabaye inararibonye w'abandi baririmbyi. Uwo nawe si uwundi ni Nikiza David, yari afise akazina yitazira Nick Dave. Uno musi rero twicaranye n'abantu batatu novuga yuko bakomeye cyane. Uwa mbere akaba ari mushiki wa Nikiza David, nkaba ndamusaba yuko ubwiwe kwidondora. Ndakuramukije. Nabaramukije namwe. Ego nagomba widondore abatakuzi bakumenye, kuko si benshi bamenyereye kubona umuntu avukana na Nikiza David. Jewe nitwa Ndayishimiye Grace, kandi subwa mbere ngira interview nkizi. Hariho abantu bigezeho no kunsanga muhira, turavugana ibitari bike kuri Nikiza David. Mfaniki Musaza wanje. ugira uwakangahe muri famiye? Nikiza David agira uwakangahe? Nikiza David agira nuwa kabiri. Hanyuma nawe? Jewe ndi uwa kane. Nikiza David uravuze yuko muvukana, ikintu uvuga uti umwibukirako cyane ni giki, kuko ni nk'umuntu kumbure mutarutana imyaka myinshi cyane? Je Nikiza David ndamwibukira kuri vyinshi cyane, asa mbere n'uwandeze. Kuko jewe namye mba mu nzu iwe, umuziki yawukora turi kumwe. Bandanya. Ndetse no mu Rwanda twarabanye igihe kitari gito, nk'umwaka wose panzire urenga. Rero abantu benshi basanzwe bamenyereye yuko abanyamuziki ari abantu bavyigira mwibarabara, mugabo amatwi adusumira Nikiza David ni umuntu yari yarize, kandi umuziki umenga mu kugira ngo awuririmbe yabanza kuwandika. Ivyo hari cyo biziko? Yo ndabiziko cyane, ntiyasinzira. Yasinzira. Kandi indirimbo yandika zaba indirimbo ziri inspire. Agaca vyuka, agaca yandika amanoti. Yarashobora nk'umwanya twica yarashobora kuba komboje nk'indirimbo zingahe, tugatangara. Tuzosohora nka kasete, nabona ariko arandika hama rero akacambwira ngo ubu rero ndaronsa indirimbo tuzoshira kuri kasete, kandi tuzoziga ejo gusa hama tuce tuja muri studio. Yari umuntu w'igitangaza, naramutangarira rwose ibintu byari muri we. Yarafise ingabire idasanzwe. Rero ndamuzi ko ibintu nk'ivyo, kandi naje yaranforomye muri byinshi.
uririmbye nabi yaca agomba no kugukubita inkoshi mu mutwe. wumva yaragerageza nko kugukarira gatoya uririmbye nabi akavuga ati oya bazuhagarike. Kandi n'umuntu naho mwaba muri abantu benshi yaragutora kuririmbye nabi. Yego. Ko yarakomeye. Yarakomeye vraiment. Imana yari yamuhaye iyo ngabire. Indirimbo nyinshi yazironka mu nzozi. Ari nk'urota. Agaca twereka ntimubone izi ndirimbo zose nazikoze mu ijoro. None ko tumenyereye yuko abavyeyi badakunda abana baja mu bintu by'indirimbo, abavyeyi bavyakira gute? Oya, abavyeyi ahanini David ibintu byo kuririmba cyane cyane yabitanguye atakibana n'abavyeyi. Akibana n'abavyeyi yaririmba nyine tw'abana nyine dusanzwe two muri Sunday school. Ariko amaze gutangura kuririmba ibikomeye nk'ivyo vy'umuziki profane yabitanguye amaze kuja mu mahanga. gushinga ishirahamwe canke fondation. Reka mpindukize kuri uyu mutama mbona ngaha nawe nabanze yisobanure. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndagijimana Elvin. Hama nkaba ndi umupastori mw'ishengero rya Baptiste y'ijambo y'ubutumwa bwiza. Hama kubijanye n'umuryango jewe ndi muvyara wa Nikiza David kuko papa amvyara yari inarume yari oncle wa David. Ego rero kubijanye n'umuryango David ni muvyara wacu. Hama David tumuzi kuko jewe navutse mu 1985. David yitaba Imana mu 1992. Yitavye Imana mu 1992 mfise imyaka 7. Ego. Ubwa mbere bwo ndamwibuka kuko amaze gukizwa akagaruka gukora ibikorwa vy'Imana yarabaye imuhira. Kandi ndibuka ko hari bihe yahora adusohora dukankamiye turiko turakinira mu nzu kuko yaguma mu cyumba yugaranye. Hajya turabana bato turiko turavuza induru mu nzu yarankindubo cyane. Yacha dusohora dukankamiye ako kantu namanda kibuka cyane. Ntiyihanganira kumva amajwi y'abantu bariko barakoma induru mu nzu. Ego. None iyi nama mwari kumugira yari yerekeye iki? Umubonano twariko turagira twariko dutegura kuzogira umubonano mukuru uza umuryango wose kuko twaricaye jewe ngize nka gato nko gusobanura David twakuze twumviriza indirimbo ziwe muhira kuva tukiri bato
iyo twaravuye Bujumbura tuja kuba Igitega kuva mu gitondo gushika mwijoro nta kindi kintu cyavuga mu nzu yari amakaseti y'indirimbo za David. Twakuze arizo turirimba mu rusengero, twakuze dukunda kuririmba. Je nagiriwe n'ubuntu kuko muhira ngira muraza kuvugana na Mutama nawe nyine aza kwibabwira papa atubyara hamwe na Musenyeri Justin kuva bakigira ubukwe barabana mu nzu. Rero Justin muramuzi mu vy'indirimbo cyane, yaratureze jewe yaranyigishije, yarashizeho ishure yise Christian Music, aratwigisha umuziki, aratwigisha gusoma umuziki wanditse kijya mwabajije cyuko David yandika indirimbo, kandi kenshi akatubwira n'inkuru za David. Indirimbo za David twakuze tuziririmba cyane, twakuze dukora byinshi ku bya David. Nibuka ko mu 2014 narigeze gutunganya igiteramo cyabereye muri ville kuri Cafe Bamboo. Cyari igiteramo kigira kabiri kuko hari cigeze gutunganywa n'umuryango, sinibuka umwaka bagikozemwo, menga hari mu 2010 cyo kwibuka David. Mu nyuma mu 2014 naza namanutse indi Bujumbura kwiga muri kaminuza, nca ndategura igiteramo kitanyoroheye gutegura kuko nari umunyeshuri muri kaminuza. Ndibuka ko naja kudodora ahantu henshi hatandukanye kugira baze badushigikire gutunganya ico giteramo. Benshi kubera batanzi bambona nk'umusore akiri muto, bakaba bazi ko David abakurikiranye ivyiwe bari abantu bakuze, bambona yuko umenga ni ibintu by'abantu bagomba kubajya amahera. Nibuka ko umunsi tugira igiteramo hari umujournaliste umukuru w'iradio yashikiriye, kuko narigeze kuja kuri iyo radio gusaba yuko bodufasha, boduha sponsor, baranyima kumpa umubonano kuko mu 2014 hari van y'ivya politique cyane ishushe yegereza 2015 byari bigoye kugira utegura ikintu. Uwo munsi haba igiteramo nari naciye ku radio Isanganiro, Christian Savye arangirisha ikiganiro muri weekend ni gute, arabivuga kandi Christian yaradufashije cyane mu kuvyamamaza kugira ngo ico giteramo kibe. Uwo mukuru w'iradio niyo yavyumvise ku Isanganiro acaza mu giteramo. Ase mu igiteramo giheza carampamagara arambwira ni kweri ki mushobora gutunganya ibintu nk'ibi, twebwe nk'abantu ba kera bazi David mutatubwiye. Ndamubwira ko naje gusaba umubonano barawunyima. Aratangara cyane aranambwira ati ntuze wigere uvuga yuko banse yuko kubwo umubonano kubera batakuza, ati nikosa bakoze. Baca bagomba ko dutunganya ikindi giteramo mu 2015 mugo mu 2015 kuko twibuka David mu kwezi kwa 11 igicu ni cyari kimeze neza mu bijanye na politike. Muratsko hari ibibazo bitandukanye by'imyiyerekano n'ibindi ntivyaba bigikunze, ariko tuca tugumye iciyumviro nk'umuryango, tugumana iciyumviro je binguma mu ciyumviro murikije ingene mbona ikintu izina David uwari we wese aritora. Ino musu uzawumva naka yasubiye mu indirimbo ya David, ino musu uzawumva naka ariko aravuga iki, ariko arakora iki, ku buryo umenga ku muryango umenga David nta cadre n'imwe, nta ruhara, nta cy'umuryango utegura kugira ngo ukingire ibikorwa vyiwe, ukingire ubutonzi bw'ico yakoze. Rero nk'umuryango twariyumviriye yuko twoja hamwe tukaraba igikorwa twokora mu ntumbero yo kwegeranya ubwa mbere bwo inkuru zose zo kuri David. Tukifuza ko umuntu wese azi David yamubonye, uwo bakoranye, ushobora kuba afise ifoto yiwe agasanamu, ufise agakuru k'ico yoba yaramufashije, uwo bagendanye, kuko turiko turabiraba urunganwe guhakoranya na David abamuzi cyane ubu kuri no myaka n'abantu bakuze. Kandi nkuko mwabitubwiye ikiganiro kigitangura, mu nararibonye zamubonye ziko ziragenda zigabanuka, ku buryo ico tutagikoze ejo tuzokwisanga abo bantu baragiye ataco badusigiye. Nkuko mwavuganye na Grace uyu mwatanguye kubaza, kuko nawe nyene ratubwiye ko hari byinshi afise. Hariho indirimbo David yapfuye batarasohora, bari yaramaze kwandika. Izo zose ni trace z'ibintu dukenera kwegeranya amakaseti yose y'indirimbo z'Imana, kwegeranya indirimbo zose yasohoye akiri mu muziki ujya twita ko atari wa Gikristo bita music profane, kuko nubwo nyene n'uruhara rw'ubuzima bwiwe tudakwiye gushira ku ruhande, kuko ivyo bituma umuntu amenya ko umuntu yabayeho. Turiko rero tugira umubonano wo gutunganya inama y'ingene twoshiraho
ico twokwita nimba cyo kwitwa association twohuriramwo twese kugira ngo tugire ukirongora kigire n'amategeko kigire n'ibisata bitandukanye kugira ngo ibintu vy'umuhisi Nikiza David bigiraho bibarizwa kugira uno munsi umuntu wese aje akabaza ati Nikiza David mu muryango cyo tumubwira tuti tumbera aha naha uraza kuronka n'abashaka kuvuza indirimbo ziwe bamenya aho baca aho bakwiye gushika mu gusaba droit d'auteur kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kuzikora be harabaravuza indirimbo badasavye uruhusha za David ni benshi cyane kuko n'abanyaburaya kuko n'abanyaburaya bahora bazivuza cyane kuko ya mbere twatanguye kumva yari Safari ya Wateule yatanguye gukorwa na Kidumu. Kidumu ntabwo yari yabimenyesheje umuryango. Harakurikiye John Chris arakora nawe nyene Safari. Nawe nyene ntaco yari yamenyesheje umuryango kuko we yaranaje nino aranatanga rendez-vous yuko azobonana n'abamambre ba famille. Mugabo umunsi yatanze ko rendez-vous wari umunsi yurira kw'indege. Twagiye kubikurikirana twumva ko umunsi yatanze ko rendez-vous n'umunsi nyene yabiriye kw'indege. Mu nyuma harakurikiye Apollinaire Apôtre yarakoze ntunzwe na Yesu arayisubiramwo atabisabira uruhusha. Mu nyuma aheruka gukora n'iyindi vuba yitwa Niwe Nsenga nitwa Saint ntarayisohora. Grace wowe uri umuntu wamenye David mu runganwe nyene novuga yuko ari rumwe ariko akurusha imyaka mugabo indirimbo ziwe warazumva izakunyuze ku mutima nizihe cyane duhereye nko kuzakera indirimbo ziwe zanyuze ni nyinshi hariho Tamba Mayaya hariho Shoreza Inyange hariho umugore Temba Ntereke iyo Temba Ntereke benshi bakunda kuyiharira ko bavuga yuko yoba yarimwo politike namwe niko mwabyumva oya no kwari ukubesha urabona kiriya gihe bafra ivyo bavuze kugira baraho bafatira umuntu ntabona iyitwa Amosozi y'urukundo nayo ne baravuze iyo nta politiki yarimo ariko baramagirije ko ari politiki Agasiga imigeri gahinda umugore wundi Temba Ntereke bamufatira iyo nyene bamumanukana i Bujumbura direct mu Mpimba bamufungiye jambo ry'Imana ico gihe noyita ko yari persecution ariko usanga ari kumbure umugambi w'Imana kuko amatwi ansumira ngo ageze mu Mpimba yahuriyeyo n'uwundi muririmbyi yitwa Roti Bizimana Roti umunyarwanda w'umudventiste nawe rero ngo namusenyeri Justin babafunze bose bariyo urumva wahindutse nk'umugwi wigize mu Mpimba witwa Obadia bose bahurira mu Mpimba none ko yavuyeyo avuga ubutumwa cyane twavuga yuko hari ikintu gishasha kijanye cyamukoze ku mutima avayo yahindutse David yagiye atavuga Imana cyane mugabo avayo ari umuntu w'umuvuga butumwa gwa warangwaga n'ibiko byo gukiranuka
David yaba mu gihugu cy'u Rwanda nta ndirimbo ziteye imbere u Rwanda rwavuze bavuze inanga urukerere zijya ndirimbo nyene z'ikinyarwanda cyo kimwe ni Burundi mugabo David yatanguje orchestre Les Feroz mu gihugu cy'u Rwanda amaze kuyitanguza asohora indirimbo ya mbere yakunzwe cyane mu Burundi no mu Rwanda novuga yuko niyo yuguruye iterambere ry'umuziki muri ibi bihugu byacu iyo ndirimbo yo bariye indirimbo nzi yatanguriye ko ni je retrouvé dans tes bras hamwe na l'amour c'est comme l'eau qui coule izo ndirimbo zibiri izo zavumye cyane zijya za Brigitte zaje mu nyuma okay hanyuma rero acaja kwiga umuziki muri Kenya oya ntiyagiye kwiga yagiye gukora yagiye awuzi deja yagiye awuzi mugabo yagiye gufatanya n'indi migwi yo muri Kenya yaragiye kurondera ubuzima none ni igiki cyatumye hari icyo bagomba uvuge yarabandanirije ko ishuri rya conservatoire ry'umuziki Nairobi gusa sindapresiza neza izina ry'iryo shuri y'ahandi yarabandanije ko gose twumva ko uko tubajije amakuru yiwe batubwira ngo ni muri conservatoire tegura abaririmbyi baba rurangiranwa donc mu makungu cyo nico novuga kuri urwo ruhande rwo muri Kenya kugeza n'ahaziriye mu Burundi icyatumye uburundi bumugomwa kandi ari impunzi bukavuga buti taha icyatumye uburundi bumugomwa bukavuga iti natahe mu maguru masha ndibuka hariho umushikiranganji donc mico kama oya wa communication hanyuma hakaba hariho donc n'umuyobozi wa radio hageze igihe umengo yaraciye Nairobi d'après ivyo David yatuyagiye umengo yaraciye Nairobi yumva indirimbo ziriko ziravugwa zivuzwa mu ntuze mu biteramo byo kumugoroba ama abantu bateramiye mu kabare yumva ziriko zivuzwa mu Kirundi ziririmbwa n'abarundi ico gihe yacagira umuhigo wo gucagerageza hasi hejuru kugira ngo abo baririmbyi bahagaruke mu Burundi kandi numwe mu bakoze kugira ngo bashobore kugaruka mu Burundi Imana yarabikoze baragaruka baratahuka mu Burundi kandi amaze gushika nga mu Burundi igikorwa cy'umuziki yarakibandanije kandi yaramaye gose indirimbo yakoze ku mutima wa President Bagaza ni indirimbo ivuga ngo le Burundi est ma patrie. Je t'attendrai là-bas. Je t'attendrai là-bas au pays de poèmes, de musique et de danse. Je t'attendrai là-bas, là-bas au pays des villes et une colline. Là-bas, près de la source la plus méridionale d'une île. Là-bas, au berceau de la civilisation. En mon cœur je rêve, de ce rêve je crève. Laisse-moi parler quand même de ce pays que j'aime. Chanter ma nostalgie et monter le Burundi. Amabano. Elle sourit jeune encore comme une fleur au matin. Twaragiye no mu gitaramo cyabo hari igitaramo bakoze kuri Osibu aha munsi ya nduze yo kumugumya barahakoreye igiteramo kidasanzwe bakani ikindi giteramo bakoreye kunduze kuri Paul igiteramo rurangiranwa cyatumye bamenyekana rwose cyanyuma cyo cyabereye ku ikoreji mutima mweranda hari ikiriri campus kiriri kandi byagenze neza byabaye ibintu byiza
wewe witwa Mabano nivyo isobanure wowe none amazina yawe ninde nitwa Mabano Francis iryo zina ko bavuze Amabano nkaca numva nawe witiranwa n'iryo zina Mabano ryavuye iryo zina niryo nahawe n'umuonkle wanje Nikiza David na orchestre yose Amabano bakorana ico gihe baririmbana kuko ico gihe jewe mvuka bari bagize igiteramo ico giteramo cabaye umuvyeyi wanje acafatwa n'imbanyi urumva bica bisaba ko bamusimbara kwa muganga ama rero abamizishe ba Amabano orchestre Amabano bavuye gukora igiteramo niho baca baza basanga jewe wavutse ama bose baca bashigira ko iryo zina rya Mabano orchestre Amabano ko banyise Mabano ubu ryanditse no mu karangamuntu byose mu document ni Mabano Francis mbwa urumva ko ari izina nahawe bivuye kuri orchestre Amabano yari rongowe na Nick Dave bisobanura yuko Nikiza David rero yasize trace ku buryo Mabano ibaho abana bakavuka bitwa ba Mabano ubu hakaba urukurikirane rutanguye kuza ruraza kumbure hari n'igihe n'abana biwabo uzobita Mabano yego hari umwe yitwa Mabano nyene yego bya bintu birakomeye niragi y'umuryango urumva kuba banyishe izo zina nace ndagita umwana wa mbere yatangiye kuvyara okay amazina yawe jewe nitwa Pasteur Ndagijimana Benjamin nkaba mba mu ntara ya Gitega muri kino gihe ariko nkaba ndi imvukira ya Bujumbura kandi nsa nuko ndi umwe mu muryango ufise icyo wovuga kuri Nikiza David umuhisi twabuze tutanga umuhisi Nikiza David ni umwe mu bantu nakunda cyane kuko yaranduta mu myaka yaranduta yarakuze ariko naramukunda cyane kandi atari uko ndi narume mu muryango ariko narakunda ikintu cyitwa ingabire zari muri we n'umuntu aho yaba ari hose nguko umuhungu wanje yaje kubibashikiriza igihe yabaye mu rugo rwanje nkiri ngaha mu gisagara cya Bujumbura igihe cyose aho yaba ari hose wasanga n'indirimbo n'umuziki aho yicaye hose yaba afise icyo ariko arandika cy'umuziki kandi ubona nyene yuko yari afise uguhumekegwa yari afise iyo ngabire yo kuronka cyane ivyerekeye ivy'umuziki bo uti David rero umwibuka mubiki umuhisi David ndamwibuka cyane kuko hariyo n'indirimbo nkunda nubwo atari bwayisohore hari indirimbo nkunda cyane indirimbo yitwa Nkwera Nkwera dawe nkwera Nkwera kwase bakobwa Nkwera nuba kugwanje Nkwera nasoretse iyo ni indirimbo wisanzwe ni zimwe mu ndirimbo zitari bwasohoke twari tumaze kumva kuko nababwiye yuko yaba mu rugo rwanje nk'inshuti yanje igihe cyose wamurumva ari indirimbo ku buryo hageze n'igihe amaze guhunguka hageze n'igihe ubona ugiye kumuraba wumva gusa ari indirimbo aririmba
ndibuka tugiye kumuramutsa kuri Escotis mu Bwiza, hoteli yitwa Escotis iri kujya mbere mu Bwiza. Basha twasanze ari aho ari indirimbo arico kiyago ciwe. Umuhisi Davidi ikiriko kirababaza muri iki gihe kinatubabaza nuko hariko harabura amakanda y'ivyiwe, amakanda asiga ibya Nikiza Davidi, abagerekeranye muciwe. kandi uri kuraraba urwaruka rw'iki gihe nubwo uri kurabona bariko basohora indirimbo, ariko urabona naho bagera wibutse nka twebwe baho hambere twagiye twumva indirimbo ziwe. Ivy'iki gihe urabona ko ari ibintu nyene bidafashe, bidashemeye, ariko iziwe zari indirimbo wumva nyene yuko zifise ugusigwa, zifise indi onction, akanovera, zifise akandi kanovera kadasanzwe. Davidi rero beko yakunda kuririmba mu mfobeko, mu migano iryoshe ku buryo wumva yuko umenga ikirundi yarakimetriza cane. Ubwo buhinga yabukura hehe? Davidi kuvyerekeye vy'ubuhinga novuga ko ari impano y'Imana. Ni impano y'Imana, uko hari uja kuvyiga nubihabwa n'impano y'Imana. Davidi rero ushima harabaye rurangiranwa yagendeye ku mpano y'Imana, yagendeye ku mpano y'Imana. Kandi twarabuze burya, mu muryango twarabuze, mu gihugu twarabuze, kandi nuno munsi nditurasubira kuronka umuntu ashobora kugera ikirenge mu ciwe mu kintu citwa umuziki. Mbega ubona leta ikora ico yagomba gukora kugira ngo inararibonye mu muziki zame zibukwa, zimenyekane? Jewe nibaza ku ruhande rw'ubutegetsi baragerageza, ariko ikibabaje nuko badashikira inararibonye baho hambere, bababaze ko hari ico baba bafise cy'amakanda asigwa n'umuhisi Davidi. N'ahandi baragerageza, urabona ko bagerageza gusegura karaho hambere umuntu afata umuziki ubonanye umuntu ariko aragenda na gitari, urabona ko ari umusazi, urabona ko ari umusazi yuzuye urumogi. Ntibamutahura umuntu w'umunyamuziki, ariko muri iki gihe urabona ko bari kugerageza kubaha agaciro abanyamuziki. Ivyo turabishimira Imana ku butegetsi buriko burakora, buriko buragerageza uko bushoboye. amaze kuririmba ijya ntunzwe na Yesu hamwe n'iyo iyindi ariko aragomba kubaza yari tout pour mon sauveur, il est tout pour moi, kuko rimwe na rimwe bahora bayiririmba muri louange mugabo nta recording yayo yari bwagire. Kuko nabo nyene twaramushikiriye turaganira, aratubwira ko nuko ukunyene habuze ico twita cadre abantu bo kwitura mu muryango. Ko yaratubwiye ko wewe intumbero yari afise, kuko nawe nyene Apollinaire ari mu bana barezwe na Nikiza Davidi, kuko Apollinaire yari umuririmbyi wiwe. Yaratubwiye kuko arafise vyinshi no kugira ahwane na Davidi Ndaruhutse, yamabivuga no mu giteramo twari turimwe yarabivuze, yahuye na Davidi Ndaruhutse biciye kuri Nikiza Davidi, kuko Nikiza Davidi yabasanze aho bari iyo bakorera mu Gatumba, niho yabonaniye nabo arababwira igikorwa agomba gutangura. Nikiza Davidi acaramuhereza tigenda ukorane n'uyu Apollinaire. Apollinaire niko guhwana nuri yabakoranye Davidi Ndaruhutse, yama avuga akantu k'ingene izina Davidi, amazina Davidi yamukurikiye mu rugendo rw'ubuzima bwiwe. Apollinaire rero mu gukora iyo ndirimbo yarambwiye ati mu kuyikora ntibwari uburyo bwo guca amafaranga, ariko bwari uburyo bw'uko message Davidi yarafise ishika kure. Ati wanashima n'izi ndirimbo ku ma platform, sinzi ko namwe mubibona mu Burundi bijanye na YouTube nta mafaranga biriko mu Burundi, kugira umuntu yunguke arinda kuguruza YouTube ahandi ikindi gihugu. Rero we yarambwiye ati je YouTube yanje sinovuga ko ari ikintu kiriko, novuga ngo catumye ngira iyo nzira yo kugira ngo nkora indirimbo zica amahera, ariko ijya ndirimbo
iri mu ndirimbo zanyubatse cyane wanashima jewe yarigeze kunyisaba texte yayo ambwira ko akeneye ko bazoza baririmba mu rusengero texte yayo ndayimwandikira texte yaririmbye nayo mwandikiye gusa yayihinduye ayishira mu kirundi kuko ijya ndirimbo yari yanditse mu kinyarwanda rero nawe nyene mu bipfuza yuko David atokwibagirwa tuganira yarambwiye ati naje ndavyifuza ko hoba ahantu umuntu yipfuza kumenya ica David yotumbera nawe nyene naramurondeye kugira numve yuko yoduha ivyo azi kuri we rero twebwe turiko turatunganya uburyo twokiraho ikintu nk'umuryango cobarizwamwo ibintu vya David bitworohere n'ingene twoshikira abatandukanye benshi boduha inkuru zose zijanye n'ubuzima bw'umuhisi w'umuririmbyi Nikiza David. Murakoze kuri ico mwari muvuze cyuko ubutegetsi bushigikira guverinoma biri kwirashigikira ibikorwa vyakozwe n'aba baririmbyi ba kera bitangi bamaze gupfa mbojewe kubwiwanje nk'uriho muri ino generation n'umwanya ariko arakurikirana ibintu neza ndabona ko hariho byinshi bibuze muri ico kintu kuko nka ministere ya jeunesse sport nibuka ko igitwawe n'umuhisi uyaheruka gupfa yari umuririmbyi se yari oya agiye vuba cyane Leonard sinzi nkayo Leonard sinzi nkayo Leonard yarapfuye ujya yarigeze kuba yarafashe umwanya ariwe atwara direction générale y'ibintu bya art et culture nibuka ko twigeze kuja kumuraba turi kumwe na Musenyeri Justin turiko turamwereka byinshi vyotunganywa mu ntumbero yo gushigikira no kugumya gutransmeta kuko Musenyeri Justin yarondera uburyo aba baririmbyi ba kera botanga ubumenyi bafise abakiriho kuri urunganwe rushasha ruhari rero ndavye ku rwego rwa ministere yotunganya nk'amateriye igahamagara abaririmbyi ba kera igashiraho umwanya munini wuko abaririmbyi ba kera bogira ico babwira abaririmbyi bashasha bari huko ariko ivyo usanga kenshi bidakogwa kandi nko gukingira indirimbo zaba bagize abaririmbyi ba kera ivyo ntibikogwa umuririmbyi kanaka rubaho kagatora indirimbo y'umuryango nibuka ko hari n'urubanza bwigeze kuba umuryango ujya yaririmbye ijya ndirimbo umusaraba w'urukundo seki Berkimas wahariya noho muri Gitega baritwariye umuririmbyi yitwara ego rero twarashikiriye na Amical des Musiciens kugira tumve ko nayo nyene itunganya ibikorwa vyo kugira ngo ishigikire aba baririmbyi ba kera mu kugira ngo ikingire indirimbo zabo ariko twasanze naho nyene ico gikorwa nta cari kiriyo rero ku ruhande rwacu nk'abo mu muryango turavuga ko ico kintu kidakorwa nkuko byari bikwiye kuko yoba nk'itegeko ritangwa n'umuyobozi nk'uwo mukuru akavuga kirazira yuko hagira umuntu asubira gukora ico kintu atagifitiye uburenganzira ngo umuryango umuha uburenganzira nibaza ko abantu babona yuko hariho itegeko rinini ry'uri hejuru bakavyubahiriza ego rero ku ruhande rwacu mbona yuko ego twigoro turahari ariko twari dukwiye kuba twinshi cyane tukarushiriza kuko nk'izina Nikiza David kubahayitangiye aho hambere urivuze baribuka ibikorwa byinshi cyane vyatumye n'u Burundi bumenyekana cyane ijya konkuru ya Moulin d'Or yabaye Amsterdam baribuka ibikorwa byinshi vya orchestre Mabano vyatumye umuziki wo mu Burundi umenyekana biciye kw'izina David rero iryo zina ryari rikwiye Musenyeri Justin Igitega yarigeze kugomba no kuzokorganiza ama competition kw'izina rya Nikiza David n'izina rya Chanjo ya Miss kugira ngo habizobeho igihe hatangwa trophée ya Nikiza David hagatangwa na trophée ya Chanjo ya Miss kuko abo bose n'abantu bafise ikintu gikomeye bakoze rero nk'ivyo nka ministere yo bifata mu minwe cyo bari ikintu ciza cyane hakaba hatunganywa nka festival yo kwibuka abaririmbyi ba kera hakabaho no gutanga amatrofe yitirirwa amazina yabo kuba bakoze neza kuba bariko barabikora nkuko vyategerezwa kumera. Grace nagoma ndakubaze none wewe wararirimbanye na David uno musi wo
urabona ko murigomba gushiraho ishirahamwe ryo kwibuka Nikiza David wumva ushobora kongera kuririmba ku myaka ugezeko yego jeje ntaho riraca do akanovera ko kuririmba urumva ko kakikurimwo yego karacarimwo ahubwo erega sinarimba sinaherutse kuririmba kuri David gusa mu nyuma naririmbanye n'abantu benshi n'abaririmbyi benshi no masengero nashemeza music narayiririmbyemo ya Apollinaire aha kuri Vivant naririmbye mu yindi yitwa Jesus Family kwanza yo Jesus Family ni je nayiforumye muri Kongo hoho abo naforumye kuririmba ni benshi cyane igihe twari mu buhungiro rero kuririmba ntaho biraja kandi aba n'aba expert mu kuririmba abo bosubira bakankangura kandi ibyo nibagiye bikaza bakagukabura icyo novuga bwa mbere uko ndashimira Imana kuko ni impano Imana yatanze ntabwo wumvise ndagacisha mu ndahinduka cyane rwose mu muryango n'umwuzukuru wo kuri jewe urumva n'umwuzukuru wo kuri jewe n'abana bariko baratora kuririmba ni impano Imana yatanze mu muryango kandi turishimira Imana kandi twizeye neza ko Imana iturushoboye gushika ku bintu byinshi iyo mpano Imana yaduhaye kuko mu bikorwa by'Imana nk'abakozi b'Imana turagera igihe tukaririmba turirimbira Imana turagera tukaririmba twibuka indirimbo zo muri David urumva haragera igihe kagakabuka akantu kumva nyene nk'inkabuzo gaciye kazo uciye utangura kuririmba indirimbo zimwibuka kumwibukirako urazi papa mutama wacu ngene yarimva voix basse ugatanga uyu mutama yamenyeye kuririmba